Nitwa Manirakiza Zeno. Nkaba uyu munsi nashimye gushinga intahe yanje yo kuciza Imana yangiriye kandi nkanacibonera kandi nk'ubu nkaba ndanakibona. Jewe Imana rugira byose iragahezagirwa iyo ndiho, yataba Imana simba nkiriho. Nico gituma aje ngaha gushimira Imana no kumva kumbure intahe yanje, nawe nyene yumve ko yokurikira umurongo w'Imana. Jewe nari ngwaye ingwara umutima, nari ndayimaranye igihe kinini cyane. Nari ndayimaranye imyaka ishika 8. Hanyuma aho hose namanja ku baganga batandukanye, abadoktori bakambwira yuko ari gupfufahaza yuko umutima wanje utazokira. Hanyuma aba nabonye yuko narushe n'imiti yanduhishije, kuko nta munsi n'umwe nasiba imiti, ibinini by'imisi yose. Nkabona ko navyo nyene bizohava bingwaza. Hanyuma niho naronka umuntu ari mu gihugu cyo hanze w'umubanyi yambaza ingene gushika ubu noba meze. Hanyuma cambwira ati wapi nta kigenda, n'ubu ndacabandanya imiti. Yo atisha tereka ndakubwire, jewe ngo hari Imana iheruka kunkorera kandi ndi mu mahanga. Narafashijwe n'umukozi w'Imana bamwita Joshua, ni prophet. Yaragerageje uburyo bwose, ndatanga nimero ya telefone yiwanje ku muntu ari mu gihugu cy'u Burundi, aramfasha aramushikira. Ndi mu gihugu cyo hanze aransengera ngwaye ndemvye kandi nja ndakira. Acaranya adresse, ampaye adresse, acarambira yuko no hashika kandi ntiyagukoza kibiganza vyiwe ucukira. Namubwira ati handangire, nivyaba ngombwa reka ndakuhe umuntu naciye ko nawe akuzimurure kugira ntuze kuzimira. Acaranyereka, maze kuhashika uwo munsi nyene natashe mbonye igitangaza. Jewe sinovuga ikintu naterura n'ikintu c'ikiro kimwe sinashobora kugiterura, n'ikintu gushika ku biro 5 sinaterura. Ndabiteruye naca numva igikiriza cose nenga carabotse. Sinashobora n'ahantu novuga nti nta ni metero 10 nagenda ntagiye na déplacement, sinashobora kugenda. Naca numva mpema cyane, sunika impemu atanizo mfise. Hanyuma sinokubwira ingene nari merewe umutima wanje, kandi umutima wanje waruzura amazi gushika naho n'umubiri wanje uvyimba n'amaguru n'ikirato sinshireyo. Kandi mwico gihe iyi myaka yose maze sinakoza umunyu mu kanwa. Muganga yari yarambujije, yarambye ko ntegerezwa kujya utuvuta dukeyi, naho nyene utuvuta taramamesa n'uwo munyu. Hanyuma ngo ngerageze kuza ndanwa amazi make, kubera ko nakare umutima wanje ucawuzura amazi. Cyamvuga nti none nzobaho gute kandi ntanywa amazi, kandi amazi ariyo agize umuntu. Iyo haje umuyaga nategerezwa kwiproteja, nkambara nk'ikoti cyangwa umupira hejuru y'izo nambaye, kubera ko uwo muyaga wamenga unyinjira indani mu mutima. Umutima ukaca uvyimvye ntaravyumva, kuko naguma nsesemwa, nkaguma ncira ngirante, nkumva umenga
ni isukari ni biki nkaguma mbihiwe n'uwari impande yanje agashishwa kubera ko naguma nkira ariko kandi byanatuma n'amaguru akaca byimba hamwe ni kamba mbere ntashobora gushira mu kuguru. Nico gituma rero ntaca ntangura gukorora. Ntanguye gukorora rero nko mu gatondo nakorora amaraso. Hanyuma rero naciye mfata intumbero yo guca kuwo muntu ari mu bihugu byo hanze ahantu hanyeretse ku mukozi w'Imana Prophet Joshua ndetse n'ivyo hariho n'ibindi. Ndashimira Imana ndemeza yuko Imana n'inyuma ya zero kwikora. Iyo ngwara nari ndayimaranye imyaka 8 shitse kwa Prophet aho navuze nti narabonye gitangaza ubwo nyene nkiri mu rushengero gusenga kwaho hantu yavuze urimwo abadayimoni urimwiki biriserura imbere y'abantu igihugu cyose kandi akanakubwira n'ico ugwaya tamutigere umubona n'umunsi warimwe. Nico gituma nemeza uwo munsi hari umuntu twari twicaranye ngira pima nk'ibiri100 mugo uwo munsi naragerageje uburyo bwari bwo bose kubera twegeranye ndamufata neza kubera ko hari ibintu byamujugunza sino kubwira ingene bimeze muga twaragwanye uwo munsi numva ntashe ndi muzima kandi atakintu cikiro nahora nkorako. Nico gituma nemeza ko Imana n'inyuma ya zero ikora n'ubundi yora bikarumva intahe yanje ko yovana n'izisi agakurikira umurongo w'Imana. Muri uwo mwanya ansengeye yarankoze ko ati urakitse tumutima warugwaye imyaka myinshi ati kuri uwo mwanya urakitse. Hanyuma ndamaze karibu amezi 3 arenga karibu amezi 4 ntanywa umuti muyo nahora mfata kandi nj'umunyu kandi kubera ko nari ntarahindutse uraza umuntu atagira ibintu byose yavutse abifungura kubera ko ntajya umunyu beshi banyita bitajya umunyu. Nico gituma nshimira Imana muri aya mezi yose kandi aho nkeneye kuja hariho hose ndagenda n'amaguru kandi nkashika iyo bishitse nkaziyumvira ngenda n'amaguru kandi ndashikiyonja mugaba ta metero 5 canke 10 nahora ntambuka ngo ngende. Ubu rero muri aya mezi maze yose ndi muzima meze neza ndetse n'abambona barambira ati wivuje he afse ndi nta muganga w'ikirundi ndetse nta n'umu docteur wo kwa muganga navuwe n'Imana yanje kandi nemera. Yemwe nahora nambara amarori ndagenda kwa muganga barampima hoho baciye basanga amaso mfise banyandikiye ko negerezwa kugura amarori arenza amafaranga 200,000 kuvuga yuko banyandikiye double foyer. Ndagenda nabibwira umukozi w'Imana nawe nyene yavuze ati uko ngaho beshi mu rushengero mbona nta beshi bambaye amarori n'abaje bayambaye ari nabashasha yaciye iminsi baca bayata kubera ko ugusengerwa kwaho hantu kubera amavuta yaho hantu nukuri turakira. Nanje gushika nuno munsi nagiye kwipimisha nukuri nta marori ndasubira kwambara ryazosi naho rumenga nikoreye ibiramajana cage kiriza nahora numva yuko nikoreye amahero. Ubu gushika ubu numva nogenda n'amaguru gute bidakunda. Ubu ni neza cyane n'amaso narakize kandi n'amarori murabona yuko atanambaye. Ndashimira Imana simba nshimira Imana yorugira byose yoba yankuye mu bintazi kandi nkakwirikira umurongo w'Imana kubera ko narivuje n'abadokteri barananigwa mu muryango bari bararize barihanaguye nagenda ndikiziga mugubu ndemeza ko ndi muzima. Je maze kuba nshimira Imana nemanga ni kubera ko jewe naterwa nkuru yoya kandi nari umugabo kandi arenze ibiro 80
gushika ubu ndemanga yuko Imana iriho kandi ikora. Baranterura kubera navyimvye amaguru, kubera igikiriza wamenga naraboze, nta na hamwe nijana. Nico gituma nshimira Imana rugira vyose. Bari bandungitse ngo nje kwivuza mu Buhindi. Cyamvuga nti biragoye kugira ngo nje mu Buhindi, byo twari igihe kininiya, nimubanze mu mpupaharize ndonka imiti kugira ngo ndabe ko nobaho n'imisigara. Ariko gushika ubu ndemera neza, ndi muzima, ndiruka, Yesu ni muzima. Docteur yankurikirana gushika ubu ndi muzima, yitwa Colonel Joris, akora kuri maison médicale, afatanije n'umusirikare. Ariko rero gushika ubu ndi muzima, nawe nyene avyumve yuko nafashijwe n'Imana. Wibuka ubona ko y'amaraso ati data, wibuka umugeni ati data, wibuka ubona ko y'amaraso. Rukundo dukunda, urukundo rudasanzwe, kandi igikorwa ca Yesu nikirarangira n'ubu, azoruhuka dushikanye ubwami kwa data. Mbeguwe umutwaro wawe n'umunsi, ariko icyo Yesu